urihweza uburemere bw'ibintu utegerezwa gukora, ibintu utegerezwa gushitsa, ukibwira ko utazobishobora, ukibwira ko utazobishikako. Hari ijwi rivugira muri wowe rigutuma kwigira amakenga ku bushobozi ufise, riguhamagarira kubireka, rigusunikira kubivamwo. Iryo jwi niwaryumvira rizotuma wibura, rizotuma wizera ko vyarangiye, ko udashobora kubandanya, ko ataco bimaze kubiharanira. Iryo rizoza kugutahuza ko ukwiye kureka ubuzima bwawe bukazimangana. Birashoboka kuba warakoze ibintu bigutandukanya n'indoto zawe, birashoboka kuba warakoze ibintu bituma wicuza, birashoboka kuba warakoze ibintu utari ukwiye gukora. Mugabo iyo niyo mpamvu yotuma ukicara ukarira ukidoga ntihagire icyo ukora? Mbega ubona ariyo mpamvu ikwiriye yotuma wumvira iryo jwi atakindi rishaka kirese kubona ubuzima bwawe buzimangana? Kuko umunsi uzokwicara ukihweza ibyo byatumye udakora, uzoba wacerewe. Mugabo hari irindi ryo riza rikubwira ko naho bigusaba kugwa ukwiye kugerageza, naho ibi bihe bitoroshe ukwiye kugerageza, haduga hamanuka bigusaba kwitanga byo gufa, ukwiye kugerageza, ukwiye kugerageza, naho ubuzima bugoye ukwiye kugerageza, ukwiye kugerageza guharanira indoto zawe, ugiye kugerageza guharanira guhindura ubuzima bwawe, ukwiye kugerageza, ukwiye kugerageza. Si kubera ko ngo bigoye ukwiye kubireka, si kubera ko bakubwiye bikunda ngo ukwiye kubihagarika. Menya ko nturi muri bajya babwiwe ego canke bajya babishitse ko bitabavunye. Oya, wowe uri muri bajya babwiwe oya, bajya bagaye, bajya basuzuguwe, bajya bansi, bajya batigeze bagirirwa amahirwe, bajya babwiwe ngo mama bava ruguru, ngo mama umuryango wabo urakenya. Wowe uri muri uwo mugwi, uri muri abo bantu, uri muri abo bantu. Gusa menya ko bazogutwenga mu gihe uzoba wavuye kure, waragerageje urananirwa ugashaka kubiheba uno munsi, wararushe cyane kubera ko uno munsi uze kuvuga yuko wananiwe. Icyo nico gihe bazogutwenga. Gusa ukwiye kumenya ko ivyo bakwiyumvira ko byose ntacyo bimaze, ivyo bakuvuga ko byose ntacyo bivuze kuri wewe. Inshuro uhomba zose ntacyo zivuze kuri wewe, imibabaro wagize agahinda ntacyo zivuze kuri wewe, inshuro warize urihanagura ntacyo zivuze kuri wewe. Gusa menya ko bazogutwenga mu gihe uzoba wavuye kure, waragerageje urananirwa ugashaka kubiheba uno munsi, wararushe cyane kubera ko uno munsi uze kuvuga ko wananiwe. Gusa ukwiye kumenya yuko uko bazogutwenga kose, uko bazokuvuga kose ntacyo bivuze kuri wewe. Inshuro uzonanirwa ntacyo zivuze kuri wewe, inshuro uzohomba ntacyo zivuze kuri wewe, inshuro wagerageje biranga ntacyo zivuze kuri wewe. Menya ko ata burenganzira ufise bwo kubihagarika, nta burenganzira ufise bwo kubiheba. Uriko uraca mu bihe bigoye, nta mpamvu yo gusubira inyuma, kuko inkomezi zawe ziri mu bushobozi bwo kugumana umuco wo kwizera mu gihe ubona ko ubuzima bwawe buriko buribira mu ruzi rw'umwijima. Gusa ndatahura ivyo bihe, mu gihe uba wibona uri mu kinogo, mu gihe uba ushaka no kwiyahura, kumva ko ubuzima bwakubihiye. Mugabo icyo noguhamagarira ni kugumana inyota yo gutsinda, ni kugumana inyota yo guhindura ubuzima bwawe, kuko ntibigusaba kuba ubudasanzwe, bigusaba kwitanga n'umutima wawe wose, kuko bishoboka ko kuri uno mwanya nyine uba ari umwanya wo guhindura ubuzima bwawe. Haranira indoto yawe.